Satubi amajambo akomeje gushira ku mbuga ngurukana bumenyi, abantu nabo bakagenda abakomanta ko mbese bige bitandukanye, abantu bakomeza kwishimira mu biteramo yagiye gukora mu Burayi. Komi Jimbi aka Mega Speaker misanda bivuga mbese n'ayandi menshi. Garuka turabe amakuru ariko aravugwa kuri Satubi. Satubi amaze igihe kirenga cy'ukwezi ari mu gihugu, ari mu bihugu vya Burayi, aho yagiye akora ibiteramo ahagiye hatandukanye, ahamaze gukorera ibiteramo muri Belgique, agakorera ibiteramo muri France, agakorera ibiteramo muri Sweden, ubu naho agiye gukorera igiteramo muri Siege ni hagiye gukorera igiteramo Liege, aho ni hagiye gukorera igiteramo muri Liege. So ni igiteramo rero ubona ko kigiye kuba kuri wa 27 itariki 27 mu 12 2025, aho rero ubona yuko ariko yari yasize ku rubuga rwiwe ejo, mbese ikaba iriko ivugisha abantu benshi. Ni post rero ivuga uko ako mwibarabara ntikahera eka nagatwaye ni Buraya, ako mwibarabara ntigahera eka nagatwaye ni Burayi. Ayo niyo majambo yabashe kwandika ku rukuta rwa Facebook, ariko akaba ubona yuko hoba harimwo ubundi butumwa, acagira ati notebye cyangitse menya neza. Imbere iyo kugira comment cyangwa commentaire mbi, banza usuzume ko ufise na passport, bitaruhuko ukwiriye gukora cyane ukavuga make, kandi nta na kimwe utogerako. Ayo niyo amajambo yabashije kuvuga mu gihe yari yifotoye, mbese ifoto ubona nyene ari mu masite ya hariya nyene mu Burayi, ubona niko ariko aritemberera nyene akubita udufoto nkuko bisanzwe. So urabona nyene avuga nakake ako mwibarabara ngo ntiyakibagiye no mu Burundi, bese yagiye agatwaye no ni Burayi. So mu makomantere rero abantu bagiye bagira ariho komantere zitatu twashimye kugira tubashikirize numve uko byari bimeze. Waciye agira ati tari imbere Mutama, ariko wibuke imuhira aho wataye uruzogi, andazi urahazi ntiriwe ndahakwibutsa, ndazi urahazi ntiriwe ndahakwibutsa. Ubundi nawe acagira ati ataha wakumbuwe Mutama. Ubundi nawe acagira ati ntibakureke jewe ndakwemera sana, uratwika abavuga bazokwama bavuga. Ubona yuko ari posti iriko igenda ivugisha abantu benshi. So guys, komeze ubane natwe buri munsi, aho nyene Satubi akomeje gukora ibidakoreka muri Burayi, aho maze kukubwira naho amaze gutembera mu bihugu bigiye bitandukanye, agenda akora concert, aho nyine twabonye muri Sweden aho yari yagiye gukora concert, aho twabonye nyine ariko avugana n'abantu basanzwe bakora ibintu nyene bijanye no kwamamaza cyane, cyangwa se bakora ibintu by'umuziki bobo basanzwe bafise isoko rihambaye. So rero yariko ubona yuko ariko aravugana nabo, bigani turamenya ati ambe byo bari bikibugesha ku poste yaravuze ati imba ariko ndavugana n'abankuriye cyangwa se abafise connect cyangwa connect n'abandi bantu kugira ngo umuziki ubashe gutera imbere. So guys, kumana natwe ani kuri TWENGAKO TV, hasta la vista.